Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. N'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ateye ubwoba, hari amakuru akomeye ariko aravugwa ku mushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi ubu ari mu gihugu c'Ubufaransa aho yitabiriye inama. Hari amakuru menshi ariko aravugwa kuri uwo mushikiranganji ndetse hari n'ishirahamwe ryasavye ko yagakwiye kuba afashwe agapfungwa kuko yagirizwa ibyaha bikomeye cane yakoreye abarundi kuva ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza gushika n'ubu ngubu. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize ariko aravugwa ku mushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Siwe gusa hari n'andi makuru menshi twabateguriye ari kuvugwa mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize muri ano makuru yacu. Wifuza kuzaja bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Kuba umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yabonetse mu Bufaransa vyababaje ishirahamwe IDHB rivuga ko ari akamaramaza kuri ico gihugu. Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yaritavye inama idasanzwe ijanye n'ubutunzi muri iyi ndwi turimo. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka kazina muntu IDH rivuga ko ari ibiterasoni ku gihugu c'Ubufaransa caciriye umugabo yavuzwe mu mabi mu Burundi. Iryo shirahamwe rigashimika rivuga ko Gervais Ndirakobuca izina ryiwe mutazira ndakugarika ariko ko yakoze ibintu byinshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ko hari abantu benshi bishwe kubera we abandi bakaraswa nawe. Arivyo biriko birababaza iryo shirahamwe kubona Ubufaransa bwemeye kwakira umugabo nk'uwo yagirizwa amabi akomeye cane yakoze ku gataka k'u Burundi. Ishirahamwe ryishinze guharanira agateka kazina muntu IDHB rivuga ko ari ibiterasoni ku gihugu c'Ubufaransa caciriye umugabo yavuzwe mu mabi mu Burundi. Kuri iyo tariki mu mwaka uheze yari akiri mu bihano by'ubumwe bwa Buraya kubera uruhara yagize mu gukoresha ingufu mu kuburabuza imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Iryo shirahamwe riributsa akahise kabi ku muntu igisagara ca Paris cahisemwo kwakira. Ndirakobuca ni umuntu mubi mu Burundi cane cane azwi no kuri itazirano ryiwe ndakugarika, bisobanura ko yagaritse abarundi batari bakeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yarabaye mu mabanga atandukanye kandi akurikirana mu gipolisi, mw'igendereza no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yari mu murwi w'indongozi zaburabuje imyiyerekano yo muri Ndamukiza 2015 niko vyanditswe mw'itangazo rya IDHB ryasohowe kuri uyu wa gatatu n'uwa 22 Ruheshi. Biratomorwa ko Ndirakobuca azwi cane mu ruhara rwiwe mu guhonyora agateka kazina muntu imbere n'inyuma y'uruhagarara rwa politike muri 2015 mu Burundi. Ubu Ndirakobuca agerageza kwiyerekana nk'umunyepolitike yubashwe yihetse inyuma y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agashigikira impinduka yemereye amakungu. Niko vyatangajwe n'uhagarariye iryo shirahamwe rivuga ko Ndirakobuca yakoze amabi menshi cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariyo mpamvu atarakwiye kuba yakirwa mu gihugu giteye imbere kandi cyubahiriza agateka kazina muntu nk'Ubufaransa. Ariyo mpamvu iryo shirahamwe ribona ko kwakira Ndirakobuca ari akamaramaza gakomeye cane. Ubwo uwo uhagarariye iryo shirahamwe avuga ko ata murundi n'umwe ashobora kwibagira amaraso yakozwe n'uwo mugabo. Birateye isoni kubona Ubufaransa bwiyobagiza akahise kiwe bukanamuha uruhusha rwo kuba muri iyo nama mu gihe yagirizwa amabi atandukanye cane yakoreye ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi akaba atarigeze anahanwa, ahubwo yarashimiwe agenwa kuba umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi.
Muri 2022 iryo shirahamwe bita IDHB yarasohoye icegeranyo cerekana neza uruhara rwa Ndirakobuca mu bwicanyi no kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubucuti bukomeye yari afataniye n'abandi banyuruza abantu bakanababoreza igufa ku myaka myinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu byabaye muri 2014 inyuma yo gutwara urwaruka rwinshi rubuhanije muri kamyonete mu gace ka kure k'igihugu, Ndirakobuca yarashe inshuro zibiri mu kikiriza umwe wese akoresheje pistora aca ategeka abapolisi guta ibiziga byabo mu kinogo. Niko iryo shirahamwe ryibutsa abanyagihugu ndetse n'igihugu c'Ubufaransa. Iryo shirahamwe rikabona ko umuntu wakoze amabi nk'ayo adakwiye kuba ari ku gataka k'Ubufaransa kandi Ubufaransa ari igihugu cyubahiriza agateka kazina muntu. Muri Gitugudu 2015 ubumwe bwa Buraya bwarabujije ko Ndirakobuca atembera hanatwa n'amatungo yiwe. Mu byo yagirizwa hakaba harimwo ko babaye intambamyi mu kurondera umuti wa politike mu Burundi mu gutanga amategeko yatumye hakoreshwa ingufu zitangana amabi, ibikorwa byo guhonyora agateka kazina muntu ku bariko barahonyanga agateka kazina muntu ku bari bagiye mw'ibarabara kuwa 26 Ndamukiza 2015 bamagana ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko na gatoya. Ariko imyaka 7 nyuma yaho muri 2022 ubumwe bwa Buraya bwarakuye ibyo bihano. Inyuma yaho Ndirakobuca agenewe kuba umushikiranganji wa mbere muri Nyakanga. Yari asanzwe ari mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ibyo byari mu byo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya byabaye inyuma y'ifutwa ry'ihagarikwa ry'imfashanyo y'ubumwe bwa Buraya kuri leta y'u Burundi. Nubwo biruko imyitwarariko mu bijanye n'agateka kazina muntu iracariho mu Burundi kandi nta mutahe ku ndongozi nkuru nimwe yakoze canke yategetswe ikorwa ryayo mabi ishengezwa mu butungane. Umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni yarahagaritswe muri 2023 ariko ibyo yagirizwa nta sano bifataniye n'uruhara yagize mw'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Niko iryo shirahamwe rigaragaza umubabaro ikanababazwa kandi ko ubumwe bwa Buraya bwahisemwo gushimangira ubushuti na leta y'u Burundi aho yoba igeze hose mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu, aho gusaba ubutungane ku mabi yo muri 2015 ndetse n'abakoze ayo mabi bagahanwa, ahubwo leta ibandanya kubakira kugira ngo ibashigikire amaze bakore amabi atandukanye. Mu kwakira uwo ari mu bakuru bahonyoye agateka kazina muntu, igihugu c'Ubufaransa cahaye umugongo abakorewe amabi yo kunyuruzwa, kuborezwa igufa n'ayandi mabi akomeye yakozwe mu Burundi. Niko uwo mukuru w'iryo shirahamwe yashikirije avuga ko biteye isoni ndetse n'agahinda kubona umuntu nka Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika yakiriwe mu Bufaransa kandi yagirizwa amabi atandukanye yakoreye abarundi batari bakeya. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Rutana aho abarongoye Bohero bafise uruhara rw'idandazwa ry'ibinyobwa bitemewe n'amategeko mw'ibohero. Mw'ibohero rya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, inzoga zihingurwa n'ishirahamwe Braludi hamwe n'izibujijwe n'amategeko zituma umutekano uhungabana muri ico kigo. Umuyobozi w'iryo bohero Frederic Ndayisenga afatikanije n'umukuru w'abanyororo yitwa Jerime nibo badomwa ko urutoki muri urwo rudandazwa. Ibintu byayangaye kwa kabiri uheze. Amakuru dufise nuko imfungwa yitwa Jerime yagirizwa ubwicanyi yibye umuriyoni w'amafaranga y'u Burundi uwitwa Mustisi basangiye kudandaza ibinyobwa bya Braludi. Yaciye yikora ku wundi munyororo yitwa Joel na wenyine asanzwe azira ubwicanyi kugira amufashe guhatira Jerime kumusubiza amafaranga yiwe. Joel yaciye yitwaza imbugita zitanu aca aja mu ruhigi rwa Jerime n'umukomisioneri w'abanyororo na wenyine yitwa Joel. Joel ababuze yaciye atera uruhagarara mu kumenagura amacupa y'inzoga ayakubita ku mpome, bica bituma abandi banyororo bamwigirwa kubera baja mu byumba bapfungirwamwo. Urwo rwamo rw'amacupa y'inzoga abapfunzwe bavuga ko byaturika nk'ibisasu
rwahagaze hafi isaha 11 harinze gushika urongoye igipolisi mu ntara ya Rutana. Amaze kurengutswa, Joel yaciye abwira abategetsi mu gipolisi ukuntu hari akarenganyo gakorwa n'abarongoye ibohero ngaho. Abapfunzwe bagiriza urongoye ibohero rya Rutana Frederic Ndayisenga gukundwakaza abapfunzwe basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD mu kudandaza ibinyobwa bitemewe n'amategeko, kandi nawe nyine akabyungukiramwo ataco yinona mu gihe bitera umutekano muke mu banyororo, ntiyiteho kumenya umutekano wabo. Abanyororo bavuga ko hama akajagari kubera ubwo bunywero. Abaduhaye amakuru bavuga ko kuri uyu wa kabiri hari umunyororo yakomerekejwe uwundi n'imbugita, mu gihe uwundi nawe yaturijwe amazi ashushe kubera akaborerwe nyine kaba kari mw'iryo bohero. Amakuru dukura mu bakora mw'ibohero avuga ko umuyobozi w'ibohero aronka buri kwezi ibihumbi 500 mu marundi, agaca aronka ibihumbi 500 mu bacuruza inzoga z'inkorano zitemewe harimwo umugorigori ndetse na kanyanga n'izindi nyinshi zitemewe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ayo mafaranga yegeranywa agenewe umukuru w'ibohero, uyegeranya nawe ni Jerime asanzwe ari umukuru w'abanyororo. Abanyororo basaba ko uwo mukuru w'ibohero be n'umukuru w'amanyororo bokungururizwa ahandi kugira ngo amahoro agaruke muri iryo bohero, kuko ubungubu mw'ibohero byaramaze kuyangara kubera ako kajagari kariko karaterwa n'abo bagabo babiri. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabategurira arabana na politike ndetse n'ibindi byinshi biba biri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda cane ku makuru abagezweho kandi abari kuvugwa cane abari kuvugwa muri politike, agateka kazina muntu ndetse n'andi yose mutaba mwaramenye mwaranyejejwe, yose turayatohoza tukabashikiriza kuri ino mboneshakure. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'aya makuru, ico usabwa nta kindi pyonda kuri sabone kugira ngo kurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.